ni byinshi wakayira kubingana ubaza nabaze oya ni sawa mwaramutse neza tuzindutse hano onye gisagara cya Bujumbura haduka umuriro kubwanyu mwabyakije gute mbega n'ibivuga kuva mu gitondo tuvuye amasaa moya y'ubuca twabonye n'umubare mwinshi uko mu gisagara cya Bujumbura abayita kuri Parisien n'imbere yo kwa Ndayizamba kwadutse umucanwa mwinshi abanyamucanwa nawo umaze kuboneka bashejwe umutekano bacu bace babangukira hagufi babona kwiza BCD barahijya no hino bacabwira toutes les services d'administration mona kuva kuri ministre de l'intérieur au gouverneur de province bose ila RTNB mwese namenyesha makuru naca mutakoze aho twagomba kubanza kubakengurukira mwese kuko naco mutakoze kugira ngo dushobore guhagarika umucana urabona ko masaha atarenga nk'atatu tuvuge bishobotse ko tuba tugira imana yuko umucana wose ushoboye kuba wahagaze rero twosaba byari bibiri ubwa mbere na mbere hoho dusubire kwibutsa abadandaza twibutse n'abajejwe intwara yuko ngaha mu gisagara hagati muri avyo bene izi gorofa zihari n'ibikorwa bihabera tuzoja turiga neza twihweze yuko nkajya amapasi agorora akarimo umucanwa binini nivyo bisigara tutazi ngende ushobora kuba wazi imyozi ko waheze yuko vyoguma bikorerwa ngaho ikintu cyo kwihweza neza tukaja turaraba hama tukaba n'amayira arengana yose wonageye arengana ku ruhande rumwe no ngaha ariko dushimiye cyane rwose ajeje umutekano kuko naco batakoze umucanwa hariya hirya bawumetije n'uwarengana hino ku Dominike ntibashoboye kurengana dushimiye cyane rwose na serivisi zo kuri aeroport muri badutirije izamyamoto byose n'ivy'igihugu tubakengukiye cyane rwose hama ijambo rya kabiri naryo rijanye nuko twosaba abajejwe umutekano abajejwe administration cyane yuko twobana duhimiriza abantu bafise utuntu badandaza twabo bose babishinga bitura y'amashirahamwe y'amassurance kugira ngo utuntu duhadutse manuka ngiyo yego n'ifite igihugu kiba gihovye cyane rwose mugabo assurance zigiyemwo le choc est amorti kuko duca dusanga bibaye ngaha bice bisuporwa na benshi bafatwa na benshi gusumba aho bigwa ku muntu cyangwa abantu babiri gusa murumva yuko assurance zigira ico zimaze abo n'abadandaza bato bato hama n'abanyene izo nzu kuba banyene izo nzu nyene bakoreramo bamenye ko nabo nyene bateza uzasurisha izo nzu zabo kugira ngo igihe hashoboye kuba habonetse ikibazo hashobora kuboneka ingene hashobora kuba uburyo bw'uko nabo nyene bashumbujwe hama kandi bene amazu manini canke ibindi arivyo atade maison de réassurance mamuzumva nazo nyene turazi yuko bakorana
n'izi za sokabu n'izindi kugira ngo dushobore kuja turafatikanya usanga amashyirahamwe y'amashyirahamwe ajambo ugasanga afashije byinshi bishoboka amazu nkengurukere rero abajejwe administration ko muna ko mushikanje nko hagati mu gihugu monsieur gouverneur de province mustaneri ndetse bose baciye baza kugira ngo turabe ngene ibintu byoshobora guhagarara none murabihagaze mu masaha 3 muhezagirwe n'Imana duce tubasaba ko kandi badacika ivutu ibyashitse byashitse mugaduce twihweze nyene ibintu bishobora gusubira ku murongo mu maguru ya vuba kugira ngo tuve kubandanya tuba turakora ubuzima kubandanya bw'aho ariko ku bijyanye n'inyubako zisanzwe zegeranye hari igihe hari gufuma hasha imwe yindi igasigara mbega nk'abajeje intwaro uyu munsi murabyizo nyubako nyine zari zimeze bivuga kuki izo zamaze kubakwa ngira ziraguye ko tuva twovuga ngo tuzisambura mugabo abubaka ubu bushasha tubasaba yuko bateza kuja barasigaza ajya mu barabara bategekanije yuko ata muntu n'umwe aja kubaka mu ibarabara ry'abandi turyubahirize nk'igihugu n'iryabose hamba kandi najejwe umutekano nabo najejwe administration bakurikiza iryo tegeko kuko kirazira kazirizwa kubaka cyangwa kudandariza mu ibarabara aho hamaze iminsi yibonekeza amasoko atandukanye agenda arasha muri kino gihe ariko mbega nta nyishu ihari kugira ngo kumbure ashobore kuza harubakwa ibibanza bikwije amategeko kumbure mu rushoye kwaduka ashobore kwizimyaho nyene mbega haba hari umugambo wo kugira ngo wo gukomereza abanyagihugu ndetse n'abadandaza bakorera imitahe yabo mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyumwe mutaze ni cyiza cyane gose kandi nyinshi mbona ko yatanguye aha mbona ko turubaka ya soko ya Bujumbura mukaza city market isubirira ya soko ya kera Bujumbura ngaha niyo izoba yagutse nyine uko mubivuga ikabise n'amategeko y'ubudandarizwamo bikwiye aho zakizima moto zicana handi mugamu kugira ko nibyo byose bihera n'izo zikora tuba zibandanya zikora zidandaza neza turabe rero nizo tudandarizamo mbega ngaha biyakwiye uko abantu 30 wasanga bafatikanije umwumba afite y'amakara irimwo ivyekagorora umwazi mbije uri kumenda z'imijazi tamaye gatoya agende bose base impunzu bakagira no maplanche n'ivyahe handutse impanuka mwumva bigenda gute hanyuma twizere yuko nawe ni atari cyo bitisanganya rivuye ku bugizi bwa nabi twizeye bazo byokuma biba bivuye ku bugizi takisavu tuvuye kuri amaka cyangwa ikindi ariko uku kwikurikiranya hari abahora bavuga yuko bari ababitegura cyangwa hari umuntu yababitegura byo bari koko cyane sabwe ati hari abavuga yuko aya masanganya abayo gusha hari abagenda babitegura kumbure byo bari koko yavyo turatoza tubone ko ariko muri bisanganya yabaye hoba hari umuntu yoba yahasitswe sabwe muri bisanganya hoba hari amakuru mwamenye ko hoba hari yoba yahasitswe tugira imana gushika ubu nta muntu n'umwe yasize ubuzima ngaha kandi ahubwo turakenguruka cyane rwose kuko abajejwe kuzimya babikoze neza cyane mona hejuru aho inzu bicaye ko ifuko neza mbaye kirasha baciye bashobora kwasenturaho ko bawuzitire umuriro ntuje kujoboka ku zindi nzu iyo batamera amagabo bashobora gusanga n'iry'abadominika yahiye cyane izindi zose zayibugese bukaduka mu gisagara. Monsieur le vice-président, aujourd'hui depuis le matin, il s'est déclaré un incendie sur deux immeubles, les galeries d'Aïzamba et le Parisien. Vous êtes arrivé ici sur place, quel est votre constat? Le constat est amer, parce que c'est effectivement autour de 7h, pratiquement de 7h, que nous avons appris d'ailleurs par les réseaux sociaux que l'immeuble communément appelé chez le Parisien et chez Aïzamba qui commençait à prendre feu. Et très rapidement, nous avons alerté tous les services habilités à le faire, c'est-à-dire les services de sécurité, les services d'administration. Et en effet, vous voyez que
et le gouverneur et Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur et la RTNB, tout le monde était mobilisé derrière cet incendie qui venait de se déclarer. Et nous remercions énormément l'intervention rapide de nos forces de l'ordre parce qu'ils ont pu maîtriser le feu. Et vous voyez que n'eût été les interventions rapides, on aurait pu voir et les Dominicains et les autres bâtiments prendre feu. Mais vous voyez que le feu a été vite maîtrisé. Et nous demandons quand même à l'administration d'étudier et d'évaluer si dans l'avenir nous allons continuer à laisser que les gens qui repassent les habits avec les fers à repasser, mais avec charbon, si on devrait les laisser vraiment au centre-ville, parce que s'il savait que ce soit l'origine de cet incendie, vous comprendrez que c'est vraiment imprudent de continuer à le faire. Et de deux, nous demandons que aussi tous les commerçants et tous les gens qui font leur commerce ici, et les commerçants en général, qui s'adonnent plus aux assurances. Nous avons plus d'une quinzaine d'assurances au Burundi et nous devrions les inviter, tout le monde et tous les commerçants, à prendre des assurances pour que, une fois des incendies déclarés comme ça, ils puissent être quand même indemnisés. Et nous demandons aussi aux propriétaires de ces immeubles de les faire assurer parce qu'il y a même des systèmes de réassurance où les assurances se mettent ensemble pour qu'en cas d'incendie, ils puissent de commun accord indemniser les propriétaires de ces bâtiments. Voilà, nous félicitons donc les forces de l'ordre pour leur intervention rapide et efficace parce qu'ils ont pu maîtriser la situation. Vous voyez que le transformateur à côté du bâtiment chez les Amba n'a pas pu prendre feu. Vous voyez que tout a été ceinturé sur les deux bâtiments qui avaient commencé à prendre feu. Alors, vu les constructions, je dirais anarchiques, qui sont par ailleurs peuvent ne pas faciliter la tâche des détecteurs, aujourd'hui, quel est appelez-vous lancer à l'endroit de ces gens qui construisent de cette manière? Nous demandons que les constructions soient suivies avec rigueur et qu'il n'y ait aucune construction anarchique qui soit autorisée dans notre pays. Et nous demandons à la population de respecter les places publiques. Les routes, c'est pour tout le monde. Il faut qu'ils comprennent que la route, c'est pour le passage, c'est pour la sécurité aussi. Et donc, il faut les respecter. Mais quand on regarde des bâtiments qui sont déjà construits ici, au centre-ville, etc., il y a probablement peu d'espace où ils peuvent passer, mais ça a été impossible. Je ne sais pas si on devrait les démolir, mais je pense que nous devrions plus inviter les gens qui font de vraies constructions à respecter les normes pour qu'il n'y ait plus de construction à l'air. Après 3 heures d'incendie, est-ce que vous avez été communiqué l'origine de cet incendie? Après 3 heures d'incendie, est-ce qu'il y a-t-il des informations qui concernent l'origine de cet incendie? Nous sommes en train, ça fait vraiment trop vous dire, l'origine de l'incendie n'est pas encore vraiment connue jusque maintenant, mais nous suspectons que ce soit probablement des fers à repasser avec du charbon qui peuvent être l'origine de cet incendie. Parce que je n'ose pas vraiment imaginer que ce soit un incendie d'origine criminelle, parce que l'incendie s'est déclaré à peu près à 7 heures. Il n'y avait personne qui était déjà dedans et tout était pareil, il n'y avait personne à l'intérieur. Nous suspectons vraiment tout ça. Monsieur le mbere hari amakuru muba mwaronse avuga igitero wowe wadutse kuva inyuma y'amasaka twebwe ntitubona yuko gushika ubu hari ikintu kiri inyuma kivuye kuri uwo mucanwa. Twibaza cyane cyane ry'amapasi menshi, abantu begeranye ari benshi cyane, bakoresha amakara, ashobora kuba ariyo yoba habavuyemo nk'ibyo cyangwa yaduka k'uwo muriro, kuko
ntitwokwibaza ko nawe ni imbere ya saa moya ata muntu yaraye ata kintu gitoya k'umucano kwaduka w'ikintu waduka uja kwaza. Merci, monsieur le vice-président de la République. Merci beaucoup. Faniza rande. Umwe wese atora akiyumva. Doriana. Akangira n'akamutura. Abo batwaye se. Fashe neza. Chama. Singe ndabe ko byafashe. Amujana yabifatiye